Abantu benshi bagenda babibaza ko we na Sami ari birebire ari ibintu abantu bya grave. Sami afise umuntu gwiwe nawe we kumbure bimeze uko nyene. Nari nakuvugiye muri presentation ko bimeze. Sinigeze nibesha. Niba besha. So ni ibintu bisanzwe ngene ndabishira kandi ko ari buzima bwa friend. Hari birengana chapitre birengana. Aka episode kagiye. Hari ukuntu Sami ashobora kumbwira nk'ikintu. Abonye gusa kimbabaje. Dufate ariko akabona ati shaka ndejo acakiye nabi cyangwa ndakimubwira. Yari sene nashatse kukuba. Humura yari sene nashatse kukubarira gusa tuzoyikina. Kisa ahantu narindi. Harinzwi. Nari nuko nanafunza fatana iki nome nitwari tuzi naye n'abandi batari banzi ariko fisi hadi hano navuye hari umuntu yahambanye aranzana imbere ya kamera kabisa arankoresha igikorwa abantu baragikunda kabisa baragikunda ngene ku rwego kabisa kubera ko igikorwa nakoze abantu bakagikunda cyatumye nja muri film woman ntiyo duhera ripe twese bavuga ngo Imana ibegera umugabo ibikiye uwundi mbega Kanyana ari muri babandi bakorera izina ati ingo ukine muri filme uzovuma uzokinana na fulani uzomenyekana ko fulani azokina muri filme uzomenyekana cyane Kanyana ari muri babandi nabo nyene bafise prix zabo bwati jewe kiranze muri filme yawe ebana turavugana vraiment ntavyubwana kuko naje ndiko nditegura kugira ngo nze nkuri ivy'iwanje twarabonanye ukoranye na ba John K harimo ba Fanny Lavin harimo ba Joaquin Smith Sabasi mbega wewe gukorana na bijya bihangange genre na John K wewe vraiment ujya wewe duhere kuri film yakoze ni Cops Enemy yaramushikanye ku indi level na ku ruhande gwe yakoranye n'aba ni ujya mu jama wo mu Nigeria twaguze Van Vick urumva n'umuntu amaze korana n'abantu bibihangange ba Wema ugacukora n'umuntu yakoranye na ba Wema kubgawe nta bintu waguma uvuga ati bijya ntashobora kuntura amakosa canke bimeze gute n'umuntu kubgawe byarakoroheye gukora nawe muri make byaranyoroheye cyane John Ken n'umuntu mwiza nawe ameze neza gute kubera ko ana ko twakina mu cyongereza hari ibintu byinshi kwishirako kumuresha kumwereka yuko kumwisemba cyane we byagenze gute ku ruhande rwawe ibyo je ntavyo mbandiye ivyigeze bizana mu mutwe je cyo naye nzi ko tugiye gukora kumutirimutsa mu kirundi kironse kumutirimutsa umugabo w'abandi wasanga yaje ni John K uri ni diaspora reka ndamutirimutse nze nirira amafaranga oya ibyo sivyo ivyigeze biza mu mutwe wawe nta nico cyumvira kigeze kibaho ico naye shaka je gusa kwari gukora kugira ngo akazi kacu kagenda neza kandi ujya amaze guhura n'abakobwa benshi beza abazungu ubwoko bwinshi bw'abakobwa benshi beza jewe ndikine yumbira ivyo bintu my god ari abakobwa bameze gutyo wonye gusa nashaka kuvyiyumvira dukabanye no kuvuga ati dukore urati ko twakorana neza turubahanya nawe uramaze gura n'abahungu benshi beza kumbure nawe ibintu bari kuvyiyumvira je na avuga tabaza example nk'ijya video twerekana ukuntu wasomye John K abantu benshi bashobora kuba bavyiyumvira ku bibazo byinshi cyane ariko ku rundi ruhande twe tuzi ukuri turazi neza ko yari film mwari mu kazi kandi bategereza kubikora eske shiro wawe yarabizi Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Step Media, channel progress for this industry ya Buja Flavor. Chakina mkurutama kibazana shamuga mu industry ya Buja Flavor. Nkuko tubikora, reka tuze dukengurikira Imana, hamaduso dukengurira mu bakunzi ba Step Media 257 wherever you are. Ndakunda cyane kandi big up sana kuri support wa mutwereka. Vraiment kweri je vraiment ndabashimira cyane abakunzi ba Step Media aho uri hose ndagukunda cyane narabonye ikiganiro cya mbere feedback ahubwo sinenda bitize ko byogenda kujya ariko kwera ndabizera mwebwe byarakoretse kandi ndizera ko Imana yabikoze yarabagiyemwo bizogenda neza cyane ndaza abantu benshi cyane barandika ama message menshi ma message menshi n'abantu bakera nari nzi ko bonyandikira abanyandika ati Beni vraiment wagize neza kuza wagize neza kugaruka ahubwo warabagize nabi kutatubwira ko wagize ikibazo cya kamera ahubwo uratubwira dukre group kugira ngo tugutoreze amafaranga ugire kamera kuko ingabirano yawe irakenewe cyane muri societe ufise ibintu byinshi cyane muri wewe ufise novuga ngo ndabishoboye muri make ariko je kubganje sikuvyo nabibona siko ndabibona kubganje mbona ko ahubwo mwovaje gusiyo kamera ikaboneka hama tugafasha n'abandi bagatera imbere nkuko abandi bateye imbere sivyo none Step Media ikagera ku indi step sivyo none hama ndakubwira ati kuri migukuna Beni behind the camera ni CK professional uramutse ufise umutumire witeka nko rambwiye ati burindwi nzorangera
ndagerageza vraiment nze ndakora cyane naho kamera itugora kuronka uno munsi kandi abikubwiye ni Fanny Lavini yasubiye kudutiza kwa kundi nyene byawe ndakubwira ati bishobotse nzoyibaha bidakunda naho muze munyihanganira no munsi rero byasubiye kandi gukunda yasubiye kudutiza kamera Imana igwezagire cyane mama Lao aho uri hose big up sana ndakubwira ati uzoka muhezagirwa hama ndakubwira ati rero nawe umukunzi wa Step Major ntucike intege ko atakamera dufise ahubwo uzo kumudusabira udusengera turonke kamera ko twaronse ama micro ko twaronse sike ko twaronse Beni n'ibindi Imana izobiduha sivyo none ndakubwira ati rero uno munsi tufise umutumira witeka umuntu dukunda cyane twese umuntu twese twubaha umuntu afise amateka menshi cyane ariko kuboneka kugaragara muri filme iryoshe cyane filme vraiment iri kwirakurikirana abantu benshi cyane iri kuri YouTube channel ya Joaquin Smith ni filme bise Fear Woman ifilme irimwe abantu benshi cyane bibihangange duhere kuri John Cade kuri Fanny Lavin kuri Sabasi hamwe na Kanyana yes tubise ibibazo byinshi za kumubaza ni Kanyana nyene mwifuza kumenya byiyo byinshi ndazi benshi murazi ko bagendana na Fanny or c'est faux ni buzz bagira ni ibintu by'ama buzz bagira ndazi benshi mwarabonye ifoto bari kumwe na John K bariko baravugana utuntu tumeze neza n'amabizu muri filme twaribonye ariko abantu benshi bagiye bazana comments zigiye zitandukanye bivuga ko boba bagendana or c'est faux Kanyana afise umuntu we bagendana ari officiel canke cyangwa ndamuvugiye araza kubimbwira wenyine turaza kumibariza araza kubitubwira wenyine ndakubwira ati rero turaza kuyaga byinshi na Kanyana araza kutubwira byinshi araza kutubwira kubyerekeye muri Rukundo TV aho byahereyeho bimeze cyangwa nibo bamurungitse kujya gukora cyangwa afise deals yo yikorera ku ruhande araza kutubwira n'ibyerekeye ubuzima bwiwe bukeye n'ibyerekeye ukuntu abona filme muri rusangi ya 257 ya hani wa umuntu dukunda kandi umuntu twubaha cyane nkuko mubona ni Kanyana benshi bamuzi kwa Kanyana ariko afise irindi zina giwe yahawe n'abavyeyi n'igihuhizi iryo rya Kanyana twese tusanzwe tuzi ariko yose n'amazina yiwe kazima ari igikirundi niyo importance twatubona yuko ibintu biba bimeze neza cyane ndakubwira ati rero ni Kanyana niho twashimye ko duhamagara ni nko mutumire wanje wa mbere sivyo none gasike niho mu invité wanje wa mbere kera twabita aba client Yes bakuze Step Major kuri 5 rero turaza kubyana byinshi na Kanyana reka tumuikaze abaramutse hanyuma cyo twinjira mu kiganiro nyacu Kanyana bikwaye sana ni bon biraza neza ndashima kabisa nongera ndamutse n'abakozi ba Step Major amahoro y'Imana abane nabo amen naho uri hose wherever you are Kanyana kubwira ati amahoro y'Imana abane nawe uri kuroza amasahani kuraba ikiganiro uri kurahoza umwana amahoro y'Imana abane nawe yes ndakubwira ati rero bimeze neza cyane Kanya uno munsi umunsi nuvuga ku munsi wa gatatu n'umunsi wawe ukubona kugenda gutega Munsi wa gatatu uri kugenda neza ivyo wapanze ko bizakurangurwa kuri uno munsi ubona ko biko bigenda nkuko wabyifuje sigaje programme zibiri ariko ivyo natanguye guhera mu gatondo gushika muri no mwanya tugezeko biko biragenda neza cyane biko biragenda neza cyane Imana ihabwe icubahiro amen ngira no munsi wa mbere imbere yo mwiza kwa mbere antwa ni mwiza cyane nindi yari mwiza ariko no munsi mwiza cyane kuruta gusumba yo yindi uko wayibona kabisa akubwira tujya munsi nyene bo bayemwe nyene uri wo kuzura shima Imana kujya ni benshi cyane niyo mwiza cyane ni benshi cyane ko bifuza kuwushika hamwe ariko bitaba bibakundira ariko wewe ntaco wa watanze ukawushika munsi byo none gakanya nivyo vraiment kabisa mbega no munsi ntagaje ka programme ka shooting ufise ka film 16h film nyabaki umuzi w'umusaraba hariho sana dushaka gukina zo mwijoro tuzahustangura 16h umva dushatse tujya kubandanya twibutsa abantu mbega umuzi w'umusaraba tuyikurikiranira he kuri Mr Sami official kuri Rukundo TV hariya ntabiki cyane nabikiriyo ibikorwa byacu tubishyira gusa numvise bariko barayigurisha nibaronka abayigura bazotwibuke baduha akazi kandi twebwe turi ku kivu dushaka guma dukora amasezerano yagenze neza cyane byamwavanye neza cyane ko numva yuko mutabikorwa mugishirayo hariya twavanye neza cyane vraiment nta kibazo na kimwe kihari n'amahoro menshi iyo haza kuba ikibazo mu mwarabyumvise ahubwo twe nta kibazo twagiraniye twarumvikanye nk'abantu bakoranye neza yes mu bikorwa byinshi mwagiye mukora muri Rukundo TV tugira ko n'izindi label cyangwa n'izindi famille cyangwa indi miryango yose nuvuga y'amabahurira ku TV cyangwa iby'imiziki kenshi muduhamagara ari ibikorwa bishasha mugiye gukora mugabo iyo biheze amasezerano aheze ntitumenya ngo byaheze gute tumenya ngo byagenze gute mwaramagaye bamenshi makuru murabwira ko contrat aheze muri Rukundo twarabivuze twarakoze ibiganiro cyane uri Rukundo TV birasa n'ibyahagaze
kubera imvo nyene kanaka imvo ntitwayivuze ariko nivyakunda tuzogaruka twarabivuze vraiment iyo mvumo mutashatse kuvuga nubira cagumye kwa kundi nyene ntiharagera ko muyivuga byaraheze twe turi amahoro menshi byaraheze gusa umva turindiriye nivyakunda kandi umva nubwo vyakunda n'ubundi bakaduhamagara twashobora kuja gukora sinzi ko ari wanawe neza mvuze ati imvo yatuma iyo mvo mutavuga icatumye muhava canke icatumye amasezerano ahagarara canke ahera mudashaka kongera kwa yandi iracari kwa kundi nyene ni mushaka kuyivuga canke ibyo ni bya famille nyene bya famille byo mu muryango Mbego no musi twovuga ko Kanyana abarizwa mu muryango wahe umuryango wa Nizenya wa Sami canke umuryango wiwe bwite nyene bya bintu bwati umuntu arigenda so umusanze ndijewe nyene uri wewe nyene ariko abandi murakorana ariko tutegeza gukorana nabo kuko jewe ndumwe ntacyo ndi ariko mo ndi kumwe nabo bikindi kintu kabisa ari wenyene ntacari ariko ari kumwe nabandi ikintu gikomeye cyane hari abantu bataza agaciro k'umuryango hari abantu bataza agaciro k'umuryango hari umuntu atazi agaciro kwa mugenzi we uri umwe ntacyo uri vraiment kabisa ndi umwe je ntacyo ndize ndubusa ariko ndi kumwe nabo ndundi umuntu nyene kabisa akubwira ati ndi kumwe nabo mba numva ko vraiment nujujwe ndi kumwe n'abandi bantu bafasha byinshi cyane kuri iyo nyishu mpaye ndagushimire cyane ngira ko nibutsa n'abandi umenye yuko nimba uno musi jebe ningeze ngasi bwa jeje nyene hari ukuboko kwa CK hari ukuboko kwa Toussaint hari ukuboko kwa Sami hari ukuboko kwa Chiza hari ukuboko kwa Anda hari ukuboko kwa Fani hari ukuboko kwa Riba hari ukuboko kwa Sabasa hari ukuboko kwa Abed nimba ngeze ngaho no musi je nka Beni hari ukuboko abantu benshi cyane sivyo nega Kanyana tubwira ko rero ni filme ariko aragaragaramo cyane ariko siyo nshaka kwacha kududurira ko cyane mbega Kanyana asa n'utwibutsa mbega nta zindi deal ariko arakora apart yiyo onye umuzi wavuze ko ari umuzi w'umusaraba nta yindi deal urakora apart ya umuzi ndiko ndakora Destin difficile Alice ya Destin difficile ica kuri modi ya cyane nayo nyene iri mu bikorwa uriko ararangura muri no bikorwa ndiko ndakora uvyumva gute ko abantu baguma bakwizera bagwamagara mu movie yabo mani hagice bahiyo Astabugiki atari yo gusa nivyo kushoboka ko hari abandi benshi baba bavyifuza ko nabo byo bashikira ariko gusa umwanya wabo ni kutaragera rero je umwanya ushitse ndavuga ati mani hagice bahiyo kabisa abo bandi nabo umwanya wabo utaragera nigiki wababwira kugira ngo ntibacike intege vraiment ya ntibacike intege kuko twese suko vyatanguye biri dufise ahandi hantu twari turi kuburyo uvuga ati jewe naho noronka ifoto ya naka nuryoherwa kabisa nibo ariko ho bishitse bigakunda mu byo nakavuga ati icyo mifoto yiwe nziwe cyo vuga ati imana ni yayindi nyene kabisa Yes ni imana nyene ibikora ni imana nyene yabidukorera tuzo twibuka kuyishima nkuko Kanyana bikora ko bwira ati je nimba unusi ningaha ni kubw'Imana hamwe n'abantu sije none Kanyana Yes nakubwira ati nawe niba wifuza kuba nka Kanyana cyangwa kuba urenze Kanyana ejo ntuzucika intege ubandanye ukora gushika uzogera ube umuntu aruta Kanyana sije byose birashoboka kabisa bega Kanyana aramaze kubona ko yahejeje canke aracapambana my god sindaka cyane nurahambya na gato sindagaja nuragaje no gushika ariko ndashima Imana hondi singaye hondi nicondo ntabwo ngaye vraiment ariko ndacyashaka gufasha ndacyashaka abandi abantu nyene babandanye bafasha kugira ngo ngera ahandi hantu ntarabona banejo sindahabona amanarashitse kwereke rero uca wiyemera ngo je ngo narashitse oya nibiba nibyo ndinacavuga gute narashitse ndabaza bari umuntu kesha kugira ati je Beni je narahejeje aho ngeze ibintu byinshi nabikoze no turacyakora turacyashaka gusa gutera imbere turacyashaka ubufasha turacyashaka abantu nibyo turabafise abantu badufashije benshi barahari ariko turacyashaka ko babandanya badufasha mu mani baturekuye twogwa ati rero duhagaze ku bw'abantu duhagaze ku bandi bantu turahagaze n'Imana ibiri mu ya Imana burya nikoresha abantu ya ico kuko turazi ko Imana niyo koroka yonyene ubwayizi irakurungikira umuntu aje kugufasha hama ibonye yonyene ko uwo muntu nyene agira agenda irakuzanira uyundi
ikakuzanira uyundi mu gihe naho nyene uvuga ati byose ni kubera Imana no gusaba Imana kugira ibandanye bigenda neza. Je Salomon igeze kumbwira ati Beni uno munsi nimba nteye imbere uno munsi ahamagaze kubw'abandi bantu ahamfise abandi bantu bari kumwe inanje bamuhagarariye ku ruhande uvuga ati ngira ntirigane gato gacambwira ati no ibintu bigiye gukorwa gutya canke ibintu mbona ko bigiye kugenda neza nkabikora ko ati bana burya nimwoze muze mwongereremo muvomere cyane ibintu bigire ubundi musaruro mwinshi cyane. Niyo mpamvu rero nkwiye no kubwira abantu benshi ngiye nakaje no kubabwira ati burya ukazobona umuntu ateye imbere nuzowibaze ko ateye imbere kubera wenyene abafisemwe abandi bantu benshi twebwe tutaba turiko turabona baba ari bamuhagaze ku ruhande wanashima hariho n'usanga bateruye twe tukamubona gusa ariko hariho abandi bantu bamuteruye bahagaze ariko abantu dushimira Imana kuko barungikwa n'Imana. Yes, ngira ko kuri bya binabere kuri presentation abantu benshi cyane mwagiye muvuga amajuma menshi cyane ariko je naragize amatoya yanje nyine ku bwanje personnel ndasanga ndamenya ukuri kwiwanje mvuga ni bwa bundi bya bintu uko abantu babivuga cyangwa uko abantu bavyibaza siko kumbura nari kubimubaza ariko ko sanzwe nzi nyishu sindi muri abantu babaza ikibazo abazi nyishu ariko je nyishu ndayizi abantu benshi bagenda babibaza ko we na Sami ari birebire ari ibintu abantu bya grave Sami afise umuntu gwiwe nawe we kumbure bimeze uko nyene nari nakuvugiye muri presentation uko bimeze sinigeze nibeshe niba beshe Kanyana nawe nyene afise umuntu wiwe bwite atari Sami tuzi uvye kira gute kuba abantu bakwiyumvira ko umuntu wewe ubuzi ukuri usanga abantu bakwibaza ko umuntu atari nka Sami example so ni ibintu bisanzwe ngene ndabishira kandi ko ari ubuzima bwa film ubuzima bwa movie hari ibintu bashaka kuvuga kavuga iyi ni film bari baravuga reka birengane ejo hazovuga ibindi ko ubuzima turimo biragoye uno munsi ushobora kuvyuka bari kwakuvuga ibintu tanazi na gato utigeze unabona ivyo bintu ukiyumvira yo ni cinema reka birengane chapitre birengane episode kagiye ariko nusama ashobora kumbwira nk'ikintu abonye gusa kimbabaje dufate ariko akabona ati shaka nibyo acakiye nabi cyangwa ndakimubwira yari sene nashatse kukuba humura yari sene nashatse kukubarira gusa tuzoyikina kumbe ni nk'amakuru umuntu yamubariye ashatse kumbwira ibyo ntabwo ari byiza ngati Imana je ni vraiment barandashumva mu gihe ababonye ko atari ibyo ko urumva turazina shobora kumubwikana kumva ati nububeshi cyane n'ukuri cyambe abana yone biramba banyamwe yari sene ariko ndakubara rero subu nabivuze kabisa yari sene abantu benshi bavuga ati burya Kanyana umunsi yaretse gukina filme na Sami cyangwa umunsi yagiye gukina filme atari kumwe na Sami nizo biryoha ariko uyu commentaire twarabonye yuko atacigeze imara yabaye negative kubera yuko twamubonye agaragara muri Fear Woman nico nagomba gushika ko muri Fear Woman ahagara nk'umatrice afise impano kumbure nawe nyene kubwiye warabonye yuko vraiment hari kintu wibonyemo ngira wataruzi kufise uri kurakina Fear Woman tuvuge gute so my god Aksani bon ndashima Imana. Oya urashaka kutubwira icyo nyene wiyumvire Kanyana abwira ngo dufashe kugira ngo kumbure twebwe turashobora kubitwivuza avec émotion tukavuga ati buryo mukobwa arazi gukina afise ikintu twebwe twabonye wewe kumbure nawe nyene tubazi ko afise muri we cyo kugaragaza ubukinyi bwiwe bivanye n'ukuntu basi abantu bayivuze bakabimbwira commentaire z'abantu wisunze iby'abantu bayibonye Egete dukorera abantu kabisa dukorera abantu kugira baryoherwe kabisa mbonye bambwira ati vraiment mwarakoze neza nanje ndaryoherwa cyane numva ko nakoze neza ije filime wowe bibaza kuzobavuze gushikana handi hantu hehe canke bimeze gute guhera muri ndo manya tuko turavugana tubiga filime hari hahandi hantu ntegeze ko yarashikana hari ibindi bintu yampaye hari indi miryango yoba yarakuye hari indi miryango yanyugururiye so kila kintu cyose dukora kubera ko ni intambwe kamvunye ni intambwe ni step ni intambwe kuyindi ufise ahantu narindi harinzwi ntarinzi nuko nanafunza fatana name nitwari tuzi naye n'abandi batari banzi ariko ufise hadi hantu navuye hari umuntu yahambanye aranzana imbere ya kamera kabisa arankoresha igikorwa abantu baragikunda kabisa baragikunda nyene ku rwego kabisa kubera ko igikorwa nakoze abantu bakagikunda cyatumye nja muri Fear Woman kabisa uca bituma ugaragaza indi ngabirano twari tuzi kuri wewe
n'ubundi rero ijyana nyene izotuma tujya mu kindi gikorwa nawe tutazi byose ni Imana Geza kuvuga ati ari igikorwa ushobora gukora kikakugurira imiryango igera ku 1000 cyangwa 100 irenga ibintu bikagenda neza kuvuga ati vuge ibi bintu kwera nzi ko nzobigeramo kumbe byose wicaye hasi ukiyumvira gati bwa bundi byose ndabona iyo byavuye utubwiye ati ari umuntu yakuzanye yagufasha ukuboko akuzana imbere ya kamera agutuma abantu benshi novuga bakubonamwo ingabirano igiye itandukanye uwo muntu nimba atari banga yubarinde my god gawuzi oya je ndashira ko ndamuzi ansundi Mr. Sami twahuje ku ciyumvira na sekonda mwivugira kumbere nuwo nyene Sami kumbere twavuga gute niwe yabagufashije ibintu byinshi cyane gushika ugeze no munsi muri Fear Woman yoba yaraje kukubera nk'umucoach niyo yarasanzwe wari kuri Clara niyo yarari icyo uvuze ati rero ariko ivyo nagaragaje ivyo yagaragaje byagaragara yuko ivyo yakwigishije byerekanye ko papa ari umuntu akomeye kabisa muri film umwita papa numvye muri film byagaragaje basi ko ari umuntu nyene kabisa Fear Woman ni film imeze neza sana ni film novuga twibutsa abantu ko twoyisanga kuri Joaquin Smith nihiri mbega nk'ibikorwa by'iwawe bigaragara wenyene tuzotanga kubibona byinshi ryari nakanya na wenyene ni kuri Jaja Kanyana official biriko byinshi ryari tuzotanga kubibona byinshi ryari byinshi ndugu yangu film isa uburyo burebure film uharana ba film hariho film ushobora kubibamo kavuga ati nta kujya kwa Fear Woman abana ko ari gatoya nyatari yaswaye uburyo bwinshi kabone ni gato ati rero ababosi bayo warabumviye nimbabazi vraiment nuko gusa yaratwaye uburyo bwinshi ingufu nyinshi nta filme nimwe iba ntoya kabisa amahenda ziraba kwera ko hari igihe keshi nshobora kugira amahirwe nk'abandi mu actrice muri ico gihe mba ndiko ndabibona bimeze uko nshaka imana destin difficile nange nitwaye uburyo bwinshi umusaraba kagenda ni filme mu bisanzwe si bwa bwana vraiment ndiko ndabibona abantu bariko barankoresha ndabona ni ibintu nyene bisanzwe imuzi bakwambika mugabo maze kubihagararamo nkabogera basi nk'igitangura nabana n'ibintu bisanzwe ariko maze kuja hahandi vuga ati turashaka kuvugana n'umuchef kanaka kambira ati harakenewe iki kugira ngo film igende neza cyangwa bado kutariko turakora nibiki habaye akabaza kanaka so nagiye ndabona ko film isaba uburyo bwinshi isaba amafaranga menshi kabisa kubganje nakanu nakanu turabona kubujo ko byo navuga ati ngo nze ndasohora filme ziwanje ku mwanya cyambere nabikoresha dufise kabisa bisaba ko saba bisuganya usaba sponsor nkagenda gutora ahantu canke nkoze nkaronka udufaranga nyavuga ati ndashira muri filme yanje ege amafaranga nkoreye ahandi ndazana muri filme zanje kabisa ubu rero sinavuga ko ndi gwagwego go gukora buri filme ku munsi ariko uri kurabipanga biri muri gahunda yawe ariko ndiko ndakora imana n'Imana umunsi yahezagiye bikagenda neza nzobikora imana izobikora nkuko yakoreye abandi nawe izobigukorera abandi batanze iki cyo wowe udafise imana uzogitanga nawe nyine mbari gusenga imana ubuntu bwayo byose cyo none kandi tangira igihe iduhera ku mwanya ntiyo duhera ripe twese bavuga ngo imana ibegera umugabo ibikiri wundi kabisa just tuyabwira ko utubwira nimba atari banga novuga Kanyana mbega Kanyana ari muri babandi bakorera izina ati ingo ukine muri filme uzovuma uzokinana na fulani uzomenyekana ko fulani azokina muri film uzomenyekana cyane Kanyana ari muri babandi nabo nyene bafise prix zabo bwati jewe kiranze muri filme yawe ebana turavugana vraiment ntavyubwana kuko naje ndiko nditegura kugira ngo nze nkuri ivy'iwanje je vraiment turavugana muravugana byabiri byo gukorera izina byo gukorera for free iwawe ntibikibamwe gusa hari igihe umuntu ashaka kubwira ati dufashanye arashaka kutubwira ati je nukuri bimeze uko bishaka ukuntu kumugana ashaka kubwira dufashanye kuri zero mugara avuga ati reka ndaguhiki kubera ko
mfise filme mani turakunda abantu dutera imbere kabisa akavuga ati je ndagusabye umbwire muri filme kumvuze nizi kandi jewe nduko ni nkakujya nanje saba urundi muntu nkambwa ati ngufasha muri filme yanje nanje nzogufasha muri wawe sinanamubwira nzogufasha ndabwira ati ngufasha muri filme yanje vraiment gusa nta buryo mfise ndakeneye umfashe kandi umva ndafise filme shaka dukora ariko nta buryo mfise ingufasha kabisa bakaca baza kumfasha na cyane cyane akubwira ati union fait la force tugiye hamwe byose birashoboka no gufashanya sometimes si misi yose amafaranga azoka amaboneka hari igihe sometimes biba bikenewe ko dufashanya hagati yacu yes ku rundi ruhande rero dusubira ari muri Fear Woman twarabonanye ukoranye na ba John Kay harimo ba Fanny Lavin harimo ba Joaquin Smith Sabasi mbega wewe gukorana na bijya bihangange nka John Kay wewe vraiment ujya wewe duhere kuri filime yakoze ni Cops Enemy yaramushikanye ku yindi level na ku ruhande yakoranye n'aba ni ujya mu cyama wo mu Nigeria Van Vick urumva n'umuntu amaze korana n'abantu bibihangange ba Wema ugacukora n'umuntu yakoranye na ba Wema ku bwawe nta bintu waguma uvuga ati ntashobora kunura amakosa canke bimeze gute n'umuntu ku bwawe byarakoroheye gukorana nawe muri make byaranyoroheye cyane John Ken n'umuntu mwiza nawe ameze neza gute kubera ko ana ko twakina mu cyongereza hari ibintu byinshi hari ibintu byinshi numva bigoye agufasha bigoye kandi ari n'umuntu yari giye mbere tubonanye twabonanye bambwiye mu ijoro nko mu mazombeza bambwira ko 6h tuza gutangura akazi so naciye numva nabyutse iryo joro nyene bakibimbwiye naciye mva ntegura ibikenego nca ndatonda mugacara ryama gatoya nca ndabyuka 6h nyene banagiye simonye kwitira kuri filme ngo ndayitondera ndayumviriza nagiye kuyumviriza nyene ndahari script urumva natangiye kwisoma ndahari tuba dutangura akazi mva n'ibintu ntarinzi nyene byinshi ariko yarantahuye aravuga ati dukore ntacyo biraza kugenda neza arambere umuntu mwiza umva aba ari umuntu bwa mbere kwanze gutinya kwera mugihuye mu bamutinya nandi ba muratangura kumenya kwa nta n'umunsi umwe twabigira tuvugana umva cyo bangomba nyene ko muganira ngira mu gihe naho nyene urumva akoroheye ko nkujya bari umuntu nyene agize natakoroheye bigoye kabisa so cha turaganira neza ndabona ko ari umuntu mwiza arambira ati dukora uku nta kibazo namahoro menshi sawa dukinye turakora turaheza tukiranya yarambye ati vraiment urumukinyi kabisa wenyine arabikugirira wenyene acarambaza ninde byagenze gute basindya kwigisha ndamubwira Mr. Sam acabona kurikirana ibikorwa byiwe acarambwira ati byukuri murakora murakora cyane murabakozi murakora muri mu kazi muzi byo murimo kabisa yes ari umuntu igeze kumbwira ati umunyarwanda igize kubanyandikira umupresident avugira ati Beni burya mu Burundi murafise impano gusa mubuza abantu babashiramo imitahe cyo nico turagihurije ko nawe turagihurije ko impano zirahari tubuze abantu badusukamo inoti nyine bigende neza kabisa ariko ku rundi ruhande yaciye ambwira ati ariko kugira ngo umuntu agusukamo inoti bivana n'imyitwarire yawe ukuntu wifata nawe byo nivyo ivyo navyo nivyo hanze mugabo natwe twitahure ituce twitora abanyamafuti cyane ko turacyakera hari ubuzima tubayemo butokoroheza kuba umusitari ngo ucare mu nzu ryame ugiki amafaranga muri sinema ujura korera ukonye turaka niyo kubesha utagize kandi kantu ujura kora ujura rondera handi tundi tuntu ku ruhande kugira ngo byungane ibifashanya hamwe sinovuga ko twakwitora amakosa ahubwo nibaza niba mitahe barabubwo busitari bashaka ko tububaho ko butohaba bunarenze ko bazyibaza baduse projet nyinshi ariko kubera ko ataburyo uravuga ati none nkori antukura nashobora gukreya ga projet kubera ko mutaha bari mutoyi ukisanga uri kurasubira inyuma kumva z'ukuntu atamitaye washizemo ikwiye wagerageje bya bindi byo kuvuga ati nifatafate gusa urumva urakora iminsi mike izakora ratio uzakura impunzi uzakura ama déplacement uzakura amafaranga yo kugira ukore filme bibandanye bako akundi biba bigoye kabisa yes tugira aho nyene burya ari nundi yaciye ambwira ati burya ngo mu Burundi abasinasi kugira dutera imbere biragoye kuko bamwe turatahura ivyo dukeneye turatahura ivyo dushaka ivyari ivyo so
no nyine ndashobora kushora nyene gusa bivanye na jewe ya n'ukuntu ndabyumva so nibyo harimwo abatarayitahura neza hari abatazi ibyo turimo hari abatazi ibyo so tubirimo gutandukanya musanze sivugira ko batabizi so hari umuntu aza muri filme kugira ngo aronke umusheri cyangwa aronke umugabo yigira okay ujya undazogaruka azohera hahandi nyene kandi gutangura kuduza sivyo no bimusaba uwundi umwanya umva haragera hahantu wakoze filme abantu bashobora kuyikunda uri umukobwa kacugo nk'umugabo kabubivuyemo cyangwa umuhungu mukundana akaca kubuza tuka nuba wubatse uvuga ati akanakazi ariko uvuga ati akanakazi ndiko ndakora akazi so ni sawa umuntu nkundira icondi twumvikane tuvugane ibikenewe n'ibidakenewe hama tubone kubandanya igikorwa n'abandi nyene baza kugira ngo bacafuze abandi nta kindi namwebwe kandi mwebwe dufata abamenyesha makuru namwe murabifise mu ruharo nini cyane kugira ngo twebwe dusubire inyuma so kimwe muturondera iyo habaye ikintu kibi umuntu yadekonye agakora gakosa gatoya niho muza kugira ngo mufashe kuducafuza kugira ngo ahubwo mubishikane kure ryakosa umuntu yakoze ntiriherera aho nyene mibanga ngo tuvuga ati ko turi kumwe ego nivyo uri kwarondera ifu nanje ndiko ndarondera ifu uncafuje ryafu sinzose ukora je kugira ngo uronke ifu kagafu ariko nufasha kugira ngo ntere imbere kagafu tuzokarondera twese nimba ariko sanakoze nyegera jeje nyene ku ruhande hashire umbwa tubigira ntakoze ntabwo ari byiza bipunguze bireke hama tubandanye ibikorwa ahubwo nafashe gukora ikintu kizima kugira ngo bigende neza we dukora ikintu gituma abantu dutera imbere kandi na cinema yacu ngaho iwacu itera imbere byose ndakubwira ati rero bakubwira bati ahantu hose iyo ukarondeka ikintu ciza ntihabura abatovyi ntihabura kandi n'abantu bavyitwaramo neza ariko ikintu cyose bakubwira ati iyo ukoresheje umutwe ukavyitwaramo neza ikintu cyose urakibyaza umusaruro yes tuye no ku ruhande rukurundi ruhande no mu bindi bihugu ingorane ntizibura ariko ntukwiye kurondera umuntu ari mu ngorane gusa murondera igihe ciza mukorana ikiganiro atari mu bisanga gusa umuronde n'igihe atari mu bisanga ariko ikibazo cyo tugaruka twese turamesha makuru ego turabizi neza harimo injavyi ariko urundi ruhande hari gishura kurondera umuntu mu gihe ciza mu gihe cy'inyungu ziwe akakwangira akanga ko mukora ikiganiro uwo muntu aho tuca tumushira muri kategori ya byandi nyene tabazi byarimwo ndabaza akamaro ko mesha makuru nudatahura ati ari mu biki na so gusa twese twadukeneraniranye kabisa twadukeneraniranye hagati yanyu natwe turi kumwe n'ikintu kinini cyane izindi nguvu inyo fait la force nkani mu bindi bihugu bakubwira ati twe kugira dutere imbere kugira baraka bagere kure abamenyesha makuru n'aba entertainer bose canke n'aba artiste bose baragiye hamwe barafashanya baratezanya imbere barabushinga ibintu byabo baraboostinga ibintu byabo biragera kure kandi bigira kwindi step nini ya cyane ndakubwira ati rero ni Fear Woman nigaragaramo cyane kanyana niyo irikira navuga ngo cyane ni film ikirazana novuga amajambo menshi cyane ari abantu bavuze amajambo menshi cyane kuri John K. Jason beta ko numwanya ko ndazi John K n'umugabo umuntu w'umushinga nahe ibyo bintu baba bavuga yuko bamugendana canke umuntu w'umumama kwanza wewe uri umuntu w'umumama ibyo bintu genre ku ruhande rw'iwawe nawe nyene byo nto bigira ariko byo twose twabishize muri kategori ya film twavuze umenga ibintu ni film abantu barihenda abafana barihenda ivya bintu umuntu ashobora kubona uko zikintu agaca kujisha tuvuge gute nuko nyene gusa sikujija nato komtere sinabivuga uko ariko ikintu iyo umuntu akoze ikintu tukakiraba twese turi batatu canke bane banarenga buri muntu wese agiye isiguro yishakiye niko twoshobora kuvuga nk'ijambo wowe kuryumva nkarivuga ari ijambo rimwe wowe ari kuryakira bigatandukana nuko sikeye aritahura so nanje bose ndabatahura vraiment namahoro menshi umumwe wese atahura uko bibivanye n'ibiri muri we nivyo atahura nta bindi je sinzoba ciri manja ngo wamvuze nabi wagize iki so nukuri ndabatahura namahoro menshi ati rero kanyana rero aronse invitation kujya kina muri Fear Woman amaze kubona nizere ko utigeze umenya abantu muzakukina na film abari wamenye John K wenyene na Joachim abandi warubatse barakubwiye baza kugaragara muri film bayikubwira ati abantu muzokina na iyi projet muzokora ni projet ikintu cyaje mu mutwe wawe ni giki kuko umvise Joachim umvise John K umvise Sabas umvise Fanny Ivan Chris abo bantu yo mazina asanzwe azwi cyane muri
filme ndundi muri sinema y'inga iwacu umutwe wawe haciye haza mugiki nararyohewe wararyohewe wanashima cyane kweli sinovuga ati njye sinaryohewe narumvise vraiment ndyohewe ndavuga ati okay tugiye gukorana nta munsi wabwiye duhurira muri filme na Fanny nta munsi wabwiye duhurira muri filme na Sabas na Joachim nyine ubwiwe kandi twarishitisha muga Joachim twarashatse ko twokorana nawe ko twabishatse kuva kera era mbwe tuzokorane nabwo ati sawa vraiment nje byondohera dukoranye gusa ariko twari nkiri muri management ya Rukundo TV sinari ndakuriye kuja gukora handi hantu ico gihe bari baraduhagaritse ntivyakunda ko muja gukora handi hantu umva bishitse ariko bishitse uwo munsi vraiment navuze ati ni sawa nindi ntambwe kuvuga ati ko ngiye gukorana n'abandi bantu tugakoranira hamwe naho nyene mu gikorwa kimwe kabisa byari biryoshe nimba atari banga Yes nkuko bitubwiye ko byari biryoshe yes abo bantu mwahuye muri iyo filme muhujwe na Fear Woman hari abantu baba barigeze kuba wifuza kuzokinana nabo nk'indoto zavuga ati ndifuza kuzokinana naka mwahujwe na Fear Woman John K yari rêve yawe kuzokinana nawe subi inyuma narigeze kumubwira Joachim kera Joachim cyo genda ngiye mu yinga ngiye guca mbere mu yinga canca ingozi canavuga ati ko nciye hariho mwene wacu sinorengana namuramukije narubitse ndavuga ati John ndaha ingozi kandi twavuganye nk'idutse acambwa ati nta kibazo twaza kuramukana turabonana twe ko turasangira ntwaye ahantu nyene muri restaurant tufungure tuba mu gufunga ndambwa acha bamukubisigurira ama projet bafise ndambwa ati vraiment musi mwatangiye yagarutse uzombwira yambwa ngo yo yaherukira sinzi ko azogaruka vuba yaherukira ndambwa ati uzombwire vraiment narakunje filme yiwe ibintu byuko mugabo sinamubwiye mpuze nawe mu buryo bwo gati gukina oya just tukumbura musabsanze urumva hari ibintu nyene buvuga ati iyo biragoye gushika hari ikintu uvuga ati ikintu kiragoye sinogishiramo inguvu nyinshi cyane kuko cyongora mbe ndambwiye ko nyene ariko kubera Imana cyabaye ibintu byoroshe yes arandi bakobwa yaronse opportunité nkiyo acagaragaza kwerekana ivyerekeye umubiri wiwe agashaka profita guséduire kunovuga ko guséduire sinzi gutahura mu nzenya ija kuvuga gute guséduire mu kirundi gisikeye kwishirako kumuresha kumwereka yuko kumwisemba cyane we byagenze gute ku ruhande rwawe ibyo je ntavyo bandemo ivyigeze bizana mu mutwe je cyo nayenzi ko twatugiye gukora kumutirimutsa mu kirundi kironse kumutirimutsa umugabo w'abandi wasanga yaje ni John K uri ni diaspora reka ndamutirimutse nze nirira amafaranga oya ibyo sivyo ivyigeze biza mu mutwe wawe nta nico cyumvira kigeze kibaho ico nashakaje gusa kwari gukora kugira ngo akazi kacu kagenda neza kandi uryo mwana amaze guhura n'abakobwa benshi beza abazungu ubwoko bwinshi bw'abakobwa benshi beza jewe dikine yumvira ivyo bintu yari abakobwa bameze gutyo wonye sinashaka kuvyiyumvira dukaho nyene no kuvuga ati dukore ko twakorana neza turubahana akazi uramaze guhura n'abahungu benshi beza kumbure nawe ivyo ntibari kuvyiyumvira je avuga ntabaza Danish nucyuye nabazungu rubwa atumaze guhura nawe atwa kumuhungu kumukobwa n'ibintu bisanzwe ariko umuhungu afite uburenganzira bwo kugerageza umukobwa wari wose nuko nyine avuga ati okay kandi ujya n'umunyamafaranga abafite uburenganzira bwo ati reka njya muri kiriya gihugu kurondera umukobwa kanaka ko yagiye nsamara byokunda nanje nk'ibyo sinashaka kubyimba kandi cya kabiri nagiye twakoranye nawe Jeff Tomusheti yankunda cyane kandi twubahana umuntu dukundana kandi twubahana antuka ibyo sinabihava ndabiha akaciro ahari hose big up sana kurumva yuko uranavyemanga ni bake cyane banavyemanga cyane ni bake gose uri muri babiri bavyemera uwa mbere ni sheri wawe akabiri ni niwe wakabiri niwe ariwe bivuze shavuga uko nyene ubundi yavyemeragira n'abavyeyi bacu abavyeyi bacu baravyemera bagira bashobora kuvyaga yes ariko ndakubwira ati rero ni vyiza kuba jean uvuga ati jewe sishobora kwiyumvira ivyo vyiyumviro nabo bavyiyumvira niba abandi baba batazi ivyo barimwo tuvuge gute niba abandi batazi ivyo barimwo ari ukurundi ruhande je sarifuza kubaza kuko abantu benshi bashobora kuvuga bati ego ndashobora kuba navuze ati nivyo kanyana ntashobora kuba yaravyiyumvira ivyo bintu ariko kurundi ruhande turashobora kumwibariza wenyine akabitubwira ku ruhande gwe mbega urashobora kuba uri kumwe n'umuntu ugasanga mukoze ikintu example nk'ijya video twerekana batwereka kuntu wasomye John K
abantu benshi bashobora kuba bavyiyumvira ko ibibazo byinshi cyane ariko ku rundi ruhande twe tuzi ukuri turazi neza ko yari film mwari mu kazi kandi bategereza kubikora eske sheri wawe yarabizi so biva nuko twakoze film bijya yari yiteze ko bizoba bijya sigambere ariko nari ndabikora gusa ariko twari tumenye kwa Sami c'était facile ko tubitahura ko ujya nk'umubrada wawe wategereza gukora akazi ko ukora career carrière yawe so nahage natekereza gukora kubera ko navuga atahandi mu kazi so two dukora nyene kabisa so ikindi naco imagination nje yarabizi narabimenyesheje warabimenyesheje vraiment nakoze iki kandi iki kintu kuba ndagikoze muri no camp kirashobora kuvugwamwe amajambo menshi kirashobora kudozana amajambo menshi ndamubwira nawe umenyesheje vraiment gambera arambwira ati bakoze ikintu nyabaki ndamusigurira twakinga film kunuku ndamutegura mbere yuko ibyo film isohoka nawe musigara ambwira ati sawa kabisa nakundi ko byamaze kuba nakundi so nyuma yaho inasohotse andamubwira ko nari namaze kumubwira namaze nk'ubihoreye arambwira ati koko niho wazumbarira bijya bintu Mana bijya bintu breva gusa njye nyene tuna nukuri apana kubandi simba kubandi kubwiwe tu gusa Beni tugeze yose je ngaho byahetse ndabikoze kwera najewe iyo abantu dufate barisheri banje kwagira bijya bintu wallahi nari guhara utegereza yara je nari guhara nje tumana mengiri bizu ya grave sana sikaraza kibacishiriza ngo Don Kyo menga ari mu kazi vya vrai yarabaye mu kazi kabisa ndabasabye ni mu bigeze ngaho rero kabisa Yes wakuza sepe kuri gatanu Yes na byose zakubibaza ko ibintu twabonye si ibintu byabaye mu misho ariko twizere yuko nta bintu birebire byabandanyije nta na kimwe kabisa ariko je no gwanura nkamushikanje nifuza yuko filme zikurikira uzuru muhamagara akazara bamukibanze kuko abana ko ibintu bigira birebire agati wesha attention na iyo biti Yes wakuza sepe kabiri gatanu nitwogera tuzatwenze vraiment ndagushimira cyane kanyabi Yes navuga mama yoba yaragutwengeje cyane yoba yaragusigaye mu mutwe muri rya filme ni yi muri Fear Woman ikintu ikishagusigaye mu mutwe cyo bacarabaye mu image tutigeze tubona cyane ni giki mu image mutigeze mubona ikica sigaye mu mutwe kuntu tuko turavuga script nayo cyangwa kantu kuba karabaye twe tutigeze nk'aka insolite kabaye nko mu behind scene wherever ndiko ndavuga icyongereza ukavuga icyongereza nije kintu cyango ndubatswe ngo kantu twangumye mu mutwe bisigaye byose aho gusa twabikoreye kuri kamera abandi mu bikorera inyuma ya kamera nyene ivyo bivuga ko bikorwa ibi hari bikorwa inyuma ya kamera biba ari byo hari bikorwa inyuma ya kamera sinzi Sijya gusa aje nibibaho ntabikuzisha nibibaho kwa ndabivuze nibibaho bafu Guys wakuza sepe kuri gatanu indwi yakubwira teganyije ngahora mu itama twayaga byinshi nakanyana nitwoheza ariko mu gusozera kanyana gera tubwiye izina giwe gikuri mbega kanyana ninde avuka hehe avuka n'abantu bangahe mbega n'umwana wa kangayi wawe kanyana ni Tuyisenge Jacqueline mvuka mu Rumonge ku mugabo bita niyo ngabo Fredina na Sengiyo ku mudamu bita Sengiyo Elizabeth mubana bangahe abana turi 13 wowe uri ngira gatatu fresh sana urabona ko uzavushikana 13 mutamashikanye cyangwa mutamakatsi ahubwo yaratuvyariye nabo twari kuvyara Atire waraje gusa ni no nituraheze tuzovyara ntabyo tuzi gusa kwera byose no mpango w'Imana nigiye ari umpango w'Imana tubije ntabyo tuzi nzo bimenya ni najya kubaka ndashaka tsone nzovyara nabo cyangwa nzogeza Jesse umwana wawe urabona kuzomuhanura kine film umwana wanje cyane yarakinye filme Dani muri Mr Sami Official yarakinye filme no mubuza gute gukina kabisa
sishobora igisho kuza step je kuri 5-7 tuzosubira no gutaha twaze byinshi nakanyanya nakumbere byinshi byiwe tuzobimenya mu kijano gikurikira mbega muri wefiza kurikirana gusanga kuri YouTube channel yitwa Jaja Kanyana official nayivuze vraiment Jaja Kanyana official bikunze mushira ka link munsi kugira ngo bigende neza kabisa turaza kubikora nkuko step metes kuma tubikora miss yose every day dukoranye ikiganiro n'umuntu asazwe afise YouTube channel yiwe utayifise turaguhanura ukayigira kubera yuko abantu benshi cyane babifuza yuko kuba guteza imbere ntibakubonere mu bikorwa by'abandi gusa sivyo none nivyo tuzosubira no gutaha n'uyabagiye kugira subscribe rero bye bye.